umuryango wa Niyonkuru Josiane ntuzi ahari. Haraheze iminsi nk'uko mugira ngo byumve ngaha mu kiganiro tugiranye n'uwabo bamurondera baramubuze. Uyu ndababwira ari muri Arabia Saudite mu buryo bwemewe n'amategeko, yarungitswe n'ikigo citwa yarungitswe n'ikigo citwa Unite Lines Recruitment Agency. Yaramaze amezi ngo 5 ntihenze, ariko mugiye kubyumva ngaha mu nkuru irambuye. Yagiranye kutumvikana n'abakoresha biwe gushika naho yumvira kwishikiza igipolisi, mugabo kuva uwo munsi ntibarongera kumukubita kumwumva. Rero bafise amakenga bafatiye ku bimenyetso baza kuvuga ngaha ko yoba yarafashwe agaca asubizwa mu rugo akakwa telefone. Ico bisobanura ngaha ni giki? Habasigaye hakora ambasade canke ikigo camurungitse bagakorana n'umuryango wiwe. Uwe ngo na famille ifise mwitaho, mugabo urumva ko abamurungitse babwirizwa kumwitaho kubera ntibaca bamuhebuka nyene. Hanyuma bakamenya ko ari mu rugo bazi canke yuko afunzwe canke ko ari muri sakanaha, muri vya bibanza bashikiramwo bagaca babakuraho batahana mu Burundi, canke kuri ofisi canke kuri ambasade. Ashobora kuba ari ahantu ndondaguye, kuri ofisi ya Saudi yamwakiriye, kuri ambasade, muri sakana canke mu gasho canke mu nzu yaho yahora ari, ntahantu hatanu. Ibi vyo tugira ngo tubimenye rero. Reka tubanze kumvirize ukuntu vyagenze ivyiwe, ntangira kumuhamagara ku telefone. Harya yitwa nde? Wavuze ko yitwa nde uyu? Yitwa Josiane nde? Uribuka igihe yasafiriye? Yasafiriye itariki 2/11. Wokura telefone yawe muri parallel kuko sinakumva neza. Wapi ntabwire muri parallel. Sawa. Yasafiriye mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa 12 12 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2025. Uvuze ko yitwa n'amazina yose? Niyonkuru Josiane. Ivyo rero bimeze gute? Ivyo rero yarafise gufungura. Yasi ikibazo cyo gufungura, nabujya nasohotse hanze yasinyigeze ifungurwa. Ariko niba iki arabijya babona kwa nabujya aramuhasa, batuma ko abana b'urugo bamugira inama. Amajwi ntameze neza kweri, ariko ntameze neza. Yarafite ikibazo cyo gufungura. Hanyuma umunsi yibirigi ararifungura, yaramuhasize. Amugira inama, aratuma ko abana bose baraza, nk'abantu bafata bamusangira ahantu mu cyumba, bagenda mu nzu ziwe, bose baratangaza. Agarutse asanga imbuto ziwe zitangaje, bakamubwira nta kintu na kimwe yemerewe kurya atari mama ashyize hanze. Nawe aca aremera? Ikibazo cya esoma ahitamo gutoroka. Amaze gutoroka
kuko babuza aturahindukira ashira kwandikira Josiana mu ntara z'inyuma turatanze polisi kubaka umugabo nkamubwira ati jya kubona burya rero niho rero bahagana bamufasha urashobora kundungikira audio imwe basi ibi uriko uravuga ukabivuga neza kuko amajwi yawe ntameze neza yego biriko birumvikana ukuntu mugabo kandi koko niba ndafata amajwi mba ngomba ko amajwi ameze neza ushaka kundungikira audio imwe kuko muri ya ma audio wampaye umenga ntiwari wabivuze neza reka ndaguhe wose hano reka ndaguhe wose okay sawa ndungikira audio imwe nyene ubimbwire nkuko uriko bimbarira kumbura niho amajwi ameze neza amajwi numva ngo hatameze neza cyane ndakurindiriye mbonye bitariko birumvikana neza reka rero nkuko muvyumvise ndabimusavye dukoreshe ijwi ritomoye asobanure neza ukuntu vyagenze ivy'uyu muntu kuko ngaha mushaka mutavyumvise bivanye n'ijwi ritameze neza hanyuma mwumve ukuntu vyagenze ababijejwe mudufashe tutaratama ariko tubwirizwa kugira inguvu kugira ngo tumenye umushiki wacu ahari uwo mwana wanyu mwene wanyu tumenye ahari kuko tuje tubibuka uko nyene biteye Daniel Mugisha ndabaramukije cyane mumeze neza turashima Imana uko biri kose hama ndabituye nje gutabariza mutoyi wanje ari muri Saudiya yitwa Niyonkuru Josiane ava mu ntara ya Muramvya akaba yasafiriye itariki 12 z'ukwezi kwa 11 2025 bisanzwe ubu tuvugana agomba kwiza amezi 4 muri Saudiya rero yarashitse muri Saudiya umuryango washikiyemo yasanze ari ahantu hagoye ikibazo cyo gufungura ntibamufungurira ku buryo inabuja nubwo yabasohotse hanze yafata umuceri uri mu gikoni akawusiga ngo mu cyumba iwiwe bamugaburira umukate n'icayi naho nyine uwo mukate bamuhaye turya dupande bakamuharurira ngo ajye tubiri ubwo buzima arabubamo kubera ari ikibazo ca esitoma yari afise arumva nyene buri gihe aguma agwara esitoma ko yari yasafiriye atwaranye n'ibinini vya esitoma aguma amira ivyo binini aravuga ati none je ibi binini nzobimira kugera ryari niyo vyahera bizogenda gute niko gufata igihe kimwe rero ari ibirigi asha y'ivyirigi rimwe ararifungura rero babona ibishishwa babonye ibishishwa inabuja aca aragumuka aratumako abana biwe bubatse bose baraza umuryango urakorana nawe baca bamutwara mu cumba bamugaraniraho yamaze ngo ikintu c'amasaha 2 niko guca bagenda no mu mpuzu ziwe yagarutse asanga bazisambaguye burya amaze kuza baca baramubwira ati nta kintu na kimwe wemerewe kurya ngaha atari mama kiguhaye ivyo bigenze ko arahabuko ariko hambavu yaho bakimugurira na telefone bamubwira ati uzigurira amamega ku kwezi uzoza urakuramo 115 y'amamega kwa baramuguriye telefone kandi mu kumuhemba bamuhembera muri telefone vyasaba ko ategerezwa kugura amamega nyene gaca usanga ya mamega yaguze ayamahera mu kuyarungika ntibanayarihire wasanga mu Burundi ashikanye 650 ariko ivyo vyose ntaco vyari bitwaye yaba yarahabaye afungura ntaco yohembwa utwo duke tukaba duke mugakaturonka bimaze kugenda uko aravuga ati je gukora ntafungura ndabona vyongora niko guca rero ahitamwo gutoroka amaze gutoroka niho umukobwa wawe nabuja aca anyandikira ngo Josiana ngo aragiye ngo mugango nahagiye ngo turatangiza igipolisi kiramugarura turabwira ati jewe navyo nzi burya rero niko guca bamufata bavuye bamufata yafashwe itariki 4 z'uku kwa gatatu
2026 amaze gufatwa kubera urabizi umuntu iyo atorotse telefone aca azimya ariko wowe mu nyuma nko mu ma sambiri y'ijoro niho twabona umuntu yandikiye mama amwandikira akajambo kamwe ngo hayi niho rero twagira amakenga turavuga ati burya yafashwe niho twabaza umushoferi ngo yari yagiye kumutora nawe ngo bari bamufashe amaze gufatwa rero niho bukeye umukobwa wa nyina bija asubira kunyandikira kwanza njye ndamwandikiye ndamubaza ati Jozi n'ubu ntimuramenya ahantu ari aca arambwira ngo igipolisi caramufashe ngo kandi ngo wewe ngo ubwa mbere wari wambwiye ngo ntavyuzi ngo kandi wewe ngo wari ubizi ngo na mama wawe yari abizi ca ndumva yuko ashobora kuba yarafashwe hama bakaja kumuraba agasamba canke bashobora kuba baramwatse iyo telefone yiwe bakabona yuko jewe na mama twari tubizi nk'uko uwo mukobwa ari nabyo yabimbwiye ikintu rero nyamukuru je nshaka umfashe isaha n'umwanya ngomba umfashe wandikire umukobwa wa Inabuja kuko je mu nyuma yaciye ambloka umfashe tumenye ati ari mu gasho canke baba baramusubije ku kazi nimba ari mu gipolisi turindire igihe azotahira nimba baba baramufashe hama bakamusubiza ku kazi tumenye atari ku kazi kubera kuko isaha n'umwanya ntituramwumva asubiye no kuvuga naho umuntu amaze gufatwa nabivuga kuri office baca bambwira ngo ahubwo ngo nanje bagire bandondere ngo nije namutorokesheje ndabwira ati je namutorokesheje gute tuje ntavyonzi tuje ndibereye mu Burundi notorokesha umuntu ari muri Saudiya gute nuko rero vyagenze ngo nta muntu ngo tungwa n'umukate n'icayi ngo amezi 4 ngo akaba kiriho ngo ubwo n'umubeshi ngo barabagaburira barabizi ko banyishuye mwavyumvise turakeneye kumenya rero ivya niyo nkuru Josiane turakeneye kumenya ahantu ari murumva ko umuryango w'ubutabaza kandi ibi murumva ko vyihuta umuntu yomenya amakuru yiwe rero mu kurangiza ayampe kuko nivyo biza kudufasha kugira ngo nkuko two turamutabariza tumurondeza tumenye ibijanye n'uyu niyo nkuru Josiane murakoze cyane nanje ico ndabemereye nzohemuka ndabahaye kuri tumenye ko ari muzima tumenye ko ari mw'iyi nzu canke ko ari ahandi hantu hanyuranye n'iyi nzu kuko ndibaza 50% ashobora kuba yasujwe mw'iyi nzu niba atari mu gipolisi n'ahantu habiri nibaza ko ashobora kuba ari mw'iyi nzu canke mu gipolisi ahantu habiri kandi hano hose ambasade ikora ku telefone gusa bashamenya hari ntibigoye murakoze reka nani ndabikore ndabitange naho ndabitanga hose tumutabarize turabiye uko uwo mwene umushiki wacu yoboneka